telefone ngaho twari kumwe cameraman twari kumwe barabibonye kandi n'umuntu araba neza abona ko nayimenye bya vrai ko rayimenye ntabwo ari kibazo cyatari kuko ni ibintu byishavuje ko shavuye n'umuntu no mujya nkamumira urumva rero kumena telefone byavuye kwishavu byavuye kwishavu mujya mwanya nishavuye cyane ndahimena birashika kubera ishavu me mu nyuma nyene tu ndabona ko byari ishavu mu bisanzwe ariko nta kibazo kinini byanteye kuko nshengura yindi kandi urumva ntabwo byari ibibazo bya danje ya kabisa hari abantu benshi bavuze amajambo ngo telefone ngo niyo bari bakuguriye ngo urayimena ngo telefone ntiyari gwawe ngo niyo mpamvu wayimenye lakini ngo nta telefone yayo wokwigurira mbega abantu bavuze ayo majambo nayo biba bimeze gute musanzwe umuntu wese yaba yarabivuze nta mpamvu mu nyuma nasanze ata mpamvu yo kugirana ikibazo na Dramati he's my brother you know so tambona nta mpamvu yo kugirana ikibazo namutelefone turavugana turaganira umwanya utari muto birongera biraba fresh ubu ni peace mugenzi nyene sana turavugana communication byaraheze kabisa natawe ko ryari shavu nawe nyene natawe ko ryari shavu kuvuga nka kujya ni ibintu bisanzwe byaraheze Oh yes, 1 2 everybody. My name is Radio. This is Loy TV in the place. You know what it is. Yes, and Mr. Radio. I'm back again. Rero. Hamda kubwira vyinshi muri entertainment. Hamda kuzanira aba hitmaker. Kuri micro ya Loy TV. Already it's gentlemen. Call like na comment kugira ngo uzurabona professional interview. Uzurahabwa update news. Kuri kamera uri kumwe Elfred Carf. Watuma image uyibona imeze fresh sana. Watuma sound uyumva imeze neza cyane. By the way, mucaganda mukunda muri beshi cya kiganiro ko akajyo keza akukumenya makuru y'abastar akukumenya makuru y'ivyamamare ukamenya ati mbega ivyamamare byacu ubibaye gute by the way ndakuse neza yuko jero kuva kuri micro ishobo radio papa promoter boss mu gihugu se wa promoter boss mu gihugu ata mwana nta papa nta mwana byanyavyo ni ata papa nta mwana by the way uno munsi ndi kumwe nimwe mu bantu bavuga neza yuko yakoze amateka menshi muziki w'u Burundi ndi kumwe mu bantu bavuga neza yuko atuma umuziki w'u Burundi ugera kure ndi kumwe n'umwe mu barimvyi b'abarundi ndi kumwe n'umwe mu bantu ariko arashira itafari kwindi kugira ngo umuziki w'u Burundi utere imbere bamwitwa New Face ka boss yeah man wagwan long time bro yeah man siku nyingi been long time bro long time ko fresh by the way nashukuru Mwenyezi Mungu kabisa ndamutse n'abakunzi bose ba Roy TV muri hose ndibaze ko meze fresh ndabakunda sana kabisa by the way you look so good brother you look so good thank you because Roy TV onako yambaye ekepe ya Noel I say I'm a dread not to dread and change no ni dread ubona gute harusi twangu dukuple Twa twose kazi matumbere yeah it's jere kandi zite dread afite to dread gweko duto yapo yambaye agapira kera agapira ka white kameze forest ngafisi logo imbere yambaye watch yambaye isaha y'amafaranga silver play yambaye isaha izimvye cyane iri mu bwoko bwa arja ndibaza murayibona yambaye Chanet ntazi ko no idefinisa wasi Chanet tuboro nyene turi simple Ako twizanye brother by the way you look so good brother thank you maze napendeza sana bro ndibaza abakozi ba Loy TV na urayibona araberewe sana by the way ndamukiza abakozi ba Loy TV bro nabaramukije nongeye subiramo kandi ndabaramukije mwese muri hose nibaze ko meze fresh ndazi muramenyereye cyane na show yanje murayizi amba kandi ndabifuriza kugira ibihe byiza kubandanirwa mumererwa fresh aho muri hose ndabakunda sana niyo mpamvu nagarutse kandi umunsi wa New Face ka boss kugera mwana masaha tuko twakora ikiganiro turi mu masaha 11 ziburi minota mikeya by the way umunsi wa New Face ka boss wagenze gute like byagenze nabi nibihe byagenze neza nibihe bro umunsi wagenze fresh navyose ncero no munsi nilikuwa free ariko niliwe neza men sinomvira cyane nta kintu kabisa numva ko
cyangwa uno munsi ego nafunguye ndiko nanyoye amazi fresh buri kintu cyose mu menga kimeze neza kabisa. Yeah, ku ruhande rwa music nayo bimeze gute umusaza? Ku ruhande rwa music ko nitegura kuja ku mugoroba mu kanya burya mvanganja muri studio kumarira indirimbo iraho muri studio kwa Bedi Best. Yeah. Mu kanya njayo kumarira yo song urumva ko ku ruhande rwa music naho nyene ibintu bipanze fresh. Yeah. By the way, big up sana kuri Bedi Best. Bedi Best nawe no mu producer navuga neza yuko ariko aratuma umuziki wondogera cyane gose. Numwe mu bantu ariko arafasha abaririmbyi b'abarundi kugira ngo umuziki w'u Burundi bawugeze kure. By the way, yes, inyuma ya takitaki twitega indirimbo imeze gute bro? Takitaki ni abado bro. Nyuma ya closer jela giyerumva iri nikanda ikunda gusa bana nicaganya isetakita nikwanda ikunda gusa nicaganya kandi rero ni mu bro wa jela giyerumva iririmba ni mu brother urumva ni mu giyerumva iririmba ni nkuko no rimbi ya Fizo shanye mutwe cyane umarika yuko ari imwe gwawe shasha by the way kabisa ayise niwe indirimbo yawe shasha bitega indirimbo imeze gute wavuze ko ugira uje studio gukora igikorwa kwa Bedi Best ya ni indirimbo imeze gute by the way igikorwa ngiye gukora ntabwo ari igikorwa ngiye gusohora kuko ico cyo ngiye gusohora cyo nakimaze kera yani ndi meze fresh meze neza cyane nzosohora mu ndwiza mu ndwiza urumva Miss Sky ni mike bana baba baritegurana amamega baje kuri YouTube bagiye subscribe sabone kuri channel yanje ya YouTube kugira bazoba ba mbere mu kwiraba. Yes kabisa abakozi ba Loy TV New Face Boss muramuzi hari beshi mwamubonye biciye kuri Loy TV navuga neza yuko yapuri we murayizi beshi baravuze ngo telefone yamenye ngo ntiyari ikomeye ngo telefone yamenye ngo cari gipopi. By the way ariko reka ndabwiye neza yuko rero yari telefone ya nyayo yamenye murazi neza yuko ishavu rikoreshanya nabi niyo mpamvu ramuhamagaye no munsi kugira ngo tuyage atubwire mbega uno munsi we na Dramati bimeze gute uno munsi imigenderane yo na Dramati inyuma yakajya kantu kabaye mbega we na Dramati babanye gute bimeze gute. By the way brother, yes uno munsi na Dramati mubanye gute bro? Tutaja kuri Dramati mere kwanza ku bintu bya telefone ngaho twari kumwe cameraman twari kumwe barabibonye kandi n'umuntu araba neza ubona ko nayimenye bya vrai ko nayimenye ntabwo ari ikibazo cyatari kuko ni ibintu byishavuje ko shavuye n'umuntu no mujya nkamumira urumva ro kumena telefone byavuye ku ishavu mujya mwanya nishavuye cyane ndahimena birashika kubera ishavu mu nyuma nyene tu ndabona ko byari ishavu mu bisanzwe ariko nta kibazo kinini byanteye kuko nshengura iyindi kandi urumva ntabwo byari ibibazo bya danje. Ya kabisa hari abantu benshi bavuze amajambo ngo telefone ngo niyo bari bakuguriye ngo urayimena ngo telefone ntiyari gwawe ngo niyo mpamvu wayimenye lakini ngo nta telefone yayo wokwigurira mbega abantu bavuze ayo majambo nayo biba bimeze gute? Musanzwe umuntu wese baba yarabivuze ahubwo yavuze contraire ahubwo ni wata telefone yawe kwigurira. Nayo jewe phone rujya busi nyene ndayimena ace ndarana iyindi nashengura iyindi ahubwo abantu babivuga ni kubera ko nyene nabonye babona atazobigurira sangana nisabona sangana amavuta atayo bigurira umuntu yamenye kugurirwa ibintu usanga nyene mentalite zabo nuko ariko phone ni jene nayiguriye ndigura n'iyindi so abantu babivuze I don't care kabisa. Hari abantu bashobora kumwibaza ati mbega we na Dramati babanye gute inyuma yakajya kantu katari keza mbega imigenderane yawe na Dramati uno munsi imeze gute? Nkuko nabivuze biya bintu byari ishavu nta mpamvu mu nyuma nasanze ata mpamvu yo kuganira ikibazo na Dramati. He's my brother, you know, so tambona nta mpamvu yo kuganira ikibazo namutelefone turavugana turaganira umwanya utari muto birongera biraba fresh ubu ni peace umugenzi nyene sana turavugana communication byaraheze kabisa
ya natawe ko ryari shavu nawe nyine natawe ko ryari shavu kuvuga nka kurya ni ibintu bisanzwe byaraheze ubu turi peace sana kabisa ya kabisa hari abantu benshi bacibaza ati mbega Dramati bamugira ibintu nkabijya bizoshika mukorane collabo abone indirimbo yawe na Dramati wavuze neza yuko imigenderane yawe na Dramati uno musi imeze neza yuko mwayaze mukabiheza teratawe ko ryari shavu ati nanje natawe ko ryari shavu mbega twitega indirimbo yawe na Dramati musaza ibyo bihavuye by'indirimbo ni kuvugana ni kiyago tuzogirana hagati yacu turabeske birakwiye hama tumaze kubihurizako tuzokora nta kibazo ni ibintu kuko collabo ni ikintu mwicara hasi mukavugana umwe wese for example nije nk'ubu ndamusabye collabo drama you my bro tukicara tukayaga fresh bikunze tugakora ibyo ni ibintu nyene byo kuganirako ariko migenderane ubu ni fresh communication ni fresh ubu nta ngwana nimwe dufitaniye kabisa ya kabisa mbega umushiri wawe ubu naho mubanye gute hari benshi bagumye bavuga ati ntago byari byo kuba yagiye like mu vyunguka ati nta muntu atifuza iterambere nta muntu yoguma aryamye ngo ntakoraro nk'amahera ati kuba yagiye gukora akazi ugira nk'amahera ntago ari ikintu cyotuma cyo batandukanya mu gihe yaramukunda mbega we n'umushiri wawe no munsi mubanye gute abantu bavuze ivyo ntibigeze bantahura ntabwo nari nashavuje nuko yagiye gukora ivyunguka ahubwo nari nashavuje nuko yagiye atambwiye mugabo ivyo navyo kuri je vyaraheze nakubwiye ko ishavu rikoresha nabi vyaraheze ubu ni sawa sibyo ko tutabonana mugabo nibazo igeni shagira nibazo ko tuzobonana kameme mugabo ubu ni sawa ntangorana ya kabisa ubu kila kitu kiko sawa yaba drama yaba modemo na mumwe dutani ikibazo kabisa kabisa yes ndashaka imbere ko tuyaga ku bijanye n'umuziki wawe ndashaka ugire message d'abord ubanza kumera Dramati ku bijanye n'ivyabaye brother twaravuganye byishirabizi bavuganye ndamubwira ko ryari shavu nashavuye kubera nyene turumva ni shavu mu bisanzwe kandi shavu ikoresha fora bizi byaciye kuri no television like imbere y'abakozi ba TV ndashaka ugire message uhereza Dramati by the way Dramati n'umuntu nemera sana d'abord umuntu umva arituma sana ajituma sana bro anapambana sana kimuziki tena na fight kabisa no mubwira gusa ivyabaye yari shavu nabishire mu mutwe nkuko nabimubwira no kuri telefone ko twaravuganye ndabimubwira so no ngaha bijya nibaze ko vyaheze nawe nyene ubwewe kubwe nibaze ko vya kwanza we ntiyabimindinze vyatari yarabitawe by the way kabisa yose abandanye yemererwa fresh ikoreye fresh muziki wiwe ewana big up sana to Dramati be blessed buri kimwe cyose ewana kikugendekere fresh nko kubishaka kabisa kabisa na message umere umusheri wawe by the way ndabise nawe kera dukurikirana ahantu umwe umuntu akunda kudukurikirana sana kuri Roy TV ndashaka nawe nyine mumpere message brother musheri wanje nawe twahebanye ewana hari hose bijya byaraheze phone namenye naraguziyindi byaraheze cyari shavu komsa kibero muri peace nyene nta mpamvu yo kugiranira inzigo kwisi kubera ko you never know job ibintu bizameze gute tureke kubikanira inzigo ku bintu bitagira akamaro yari shavu tu nawe ndibazara hose aranahura kandi umererwe fresh uri hose I love you ya kabisa ariko nibaze neza yuko nkuko yavuze ati ryari shavu nkuko yavuze ati Dramati uno musi tumeze neza yarabitaye ko ari shavu by the way kandi gwiwanje ndifuza yuko n'umusheri wawe hazogera igihe mukayaga fresh by the way bikarangira kubera yuko ntago bikwiye ko abantu batandukanywa n'ubusa brother kabisa reka twigire ku muziki wawe by the way yes uno musi new face umuziki abona nk'iki music ndayibona fresh ndayibona dufate ndayibona kumenga ndayibona nk'ikintu gikomeye kuko deja ni ikintu shangwa amafaranga menshi gashangwa amafaranga menshi kandi n'amafaranga mba nkuye ku mufuko wanje apana ngo nawe ujya amahaye ngo ujya amfashije ngo niko na management official no so ikintu urinze rero citaho gashangwa amafaranga
ukaci musanze ndawigura ko ndemera hari ibintu bimwe nakora mugabo nka amafaranga nka investisa mu muziki kubera ko mbona ko ejo canke hirya ejo ndashobora kuba akazi kiwanje ya ndabifata nk'akazi nakora komsa ejo hagevyo genda fresh so ndabona ikintu kidasanzwe imbere yiwanje kandi niho hantu mu muziki niho hantu nkuru umunezero kabisa usibye n'ibyo bindi byose by'amafaranga by'ibiki n'ibiki and music mu kintu cyose kiri en rapport avec la musique niho nkura umunezero kabisa ndavuze igifaransa ya kabisa no musago ngira uva kwishuri sasa mvuye school kabisa sasa industry y'umuziki w'u Burundi iyo bavuze umuziki w'u Burundi nk'umuririmbyi by the way wowe udefinisa gute like umuziki w'u Burundi industry y'umuziki wa plus 257 wowe udefinisa gute bro kudefinisa koma yeah like gusigura umuziki ufate par exemple ugiye hanze y'igihugu kugira ushobore kudefinisa umuziki w'u Burundi umuziki w'u Burundi en fait umuziki ni kintu umuntu akora kugira ngo atange message first of all atange message cha kabiri atange ibyishimo ku bakunzi b'uwo muziki kandi umuntu agikora nk'impano so nibyo rero ngaha mu Burundi cyo kimwe no mu bindi bihugu ahanini umuziki ni gutanga message biciye mu kuririmba hamwe no gutanga umunezero ego kabisa ati umezere nk'abantu bavuga ngo musani ni kiyo cha jamii musani ni kiyo cha jamii ya kubera yuko umuririmbyi indirimba aririmba ziraba abantu benshi by the way ya umuririmbyi arashobora kuririmba indirimba ariko ugasanga jewe umenga ndirimba y'ibintu ugasanga umuntu ari mu Kayanza ari hehe ugasanga amuririmba y'ibintu muri Amerika ugasanga ati bana wavuga ibintu akayima indirimbo y'ubuzima ugasanga indirimbo y'ubuzima urayisangamwo jewe ndayisangamwo nakarayisangamo kandi turano batandukanye umva neza yuko rero umuririmbyi ya ni nk'ikiyo cabene gihugu by the umuririmbyi ashobora gutanga message ikagera kure by the way uno munsi kuvutangura umuziki kugeza none munsi nibihe bintu tarashika ko brother vuga ati bibintu ni bintu nifuje kugera ko ariko no munsi ndabona sindabishika ko bivanye n'ibi nabiri ni byinshi cyane kuko ntagiye kirefu giheze ntango ya music so nibaze rero ko hafi ya byose ku bintu nifuza gushika ko hafi ya byose ntabwo ndabishikako mugabo I can't give up ndazi yuko ejo canke igihe ejo shaka kubishikako kubera ko nabajya babishitseko nta kintu cyatari bahaye Imana ni kwicisha bugufi gusa ugakorana inguvu no gusenga kandi Imana byose izobikora kabisa birimo kabisa nizihe energy cyangwa se nizihe energy uri kurashira mu muziki wawe bari nko bavuze ati umuziki uri mu bintu nkunda umuziki uri mu bintu bituma nteziregwa like nizihe energy uri kurashira mu muziki brother energy ya mbere n'amafaranga kubera ko nubwo ufite talent udafite amafaranga yo gukora iyo music ya talent uyigumana hajya nyine ko n'abantu benshi ngaha mu Burundi barusha talent bandi bantu ubwo ugasanga aba bantu bari ngaho nyene ntibazi uko nyene me bafite talent so first ni n'amafaranga icya kabiri n'umwanya kuko urakeneye gukora repetition y'ijigi wawe repetition yo kwandika urakeneye kama exercise kugira ngo ugiye muri studio nibize bigorane cyane nko ku producer ibintu nk'ivyo so nizo energy ndiko ndashiramo yego hari akabazo cyerumva no kubaza hari abantu benshi bakunze gushigikira abanyamafaranga aho gushigikira impano bige ku ruhande rwawe aho gushigikira impano no gushigikira umunyamafaranga woshigikirana cyane ushigikira umuntu afite impano ariko hari amajambo menshi akunze kuvuga ngo aba producer benshi bakunze gushigikira abantu bafite impano ahubwo baraba amafaranga mbega icyo kintu naco cyari gikwiye muziki ubundi kugira ngo umuziki wundi utere imbere ntabwo byari bikwiye kuko n'ababigira finale birangira umwe bashigikira kubera amafaranga abashize down ko nako indimbo zitana akazikorera iwawe motife no kwaguha inoti ego barabikora ko ngaha turikenera inoti man turakenera amafaranga cyane mugabo nibyo usanga biko biradushira hasi cyane ariko ntabwo byari bikwiye tubige impano ushigikiye impano ni sawa kurusha gushigikira
amafaranga. Yes kabisa. Abakozi ba Loy TV ndibaza uravyumva ati gushigikira amafaranga ahubwo vyiza ushigikira umuntu afite impano kuko turazi yuko impano ni kintu cambere, impano irashobora kugutunga, impano irashobora kuntunga. By the way, ndazi no mu kazi kawe ukora ka buri munsi, impano cyo kintu cambere gituma ubaho. Twese aha twicaye kubera impano zacu, wewe ngaho uri kuradukurikirana kubera impano yawe. By the way, cameraman kadukamera kubera impano yiwe. Yes, nyuma ko turangiza brother, ni kintu wifuza kubwira abafana bawe? By the way, abantu bakunda ibikorwa vyawe n'abantu bakunda umuziki w'u Burundi by the way muri rusange. Kandi kuri TV ndamaze kugira abafana benshi cyane man. Numuyoro Ni sasa ikintu nababwira cyambere munshigikire. Kushigikirana ko nuko singombwa ngo mu mafaranga. Oya, shaka kushigikira mu buryo butandukanye, mu mpanuro, mu mafaranga byose birashoboka. Munterere mu byumviro, anahindura uku anakora uku, mume courage ku bintu ndiko ndakora. Gikuru ya byose munkurikirane ku mbuga zanje zose, ari Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter. Munkurikirane izina ni New Face Kabos. New Face Kabos muri by'umuntu. Aho hose kwizo mbuga zose shuntora, kila like, shamu commentaire, gile subscribe canke s'abonner. Ewana tubikore fresh kabisa. Mu supporting kabisa. Reka ndagushimire sana big brother. Thank you so much. Nenda gushimiye cyane. Tuzo urundi munsi fresh. Ariko ndawemeye ko mu ndwiza nzobaturira kabisa. Indirimbo y'ibisatsi. Ya kabisa. Reka tubyitege, reka rimaze neza ko tusohora kuri YouTube channel ye kugira ngo turabe mbege yadukoreye iki. Aje uri kurumva kuri micro Ishobora Radio, kuri camera kumena FH Carf. Niwe yatumye image ibona imeze fresh sana. Yatumye sound uyumva imeze neza cyane. Twari kumwe muri ndi w'umurundi New Face Kabos akubwira ati mu ndwiza anzobaha ikintu kimeze neza cyane. Tuzohore kuri YouTube channel turabe mbege bimeze gute. Ndabakunda cyane. We love you so much. Dusubire gutaha. Ciao ciao. Loy TV umuvyeyi w'andi mateleviziyo yose mu gihugu wagwana.